Inyuma yo gufata igihugu ca Afghanistan, abatalibani bagirizwa na ONU ubwicanyi ndengerabutungane bugirirwa bahoze mu nzego z'umutekano za leta yahahora hamwe n'abandi bantu bari bayishigikiye. Ivyo nibiri mu cegeranyo cashizwe habona na ONU kuri uyu wa 14 Kigarama uyu mwaka. Nkuko bimenyeshwa n'ikinyamakuru Le Figaro, icegera c'ubuserukira agateka kazina muntu Nadar al-Nashif aremeza ko amaze kwakira ibirego by'ukuri by'abantu 100 bagizwe ku bwicanyi ndengerabutungane hari hagati ya Mukaka na Munyonyo uyu mwaka. Abo bakaba bari bagizwe hanini n'abahoze mu nzego z'umutekano no mu ntwaro za leta yahahora. Nayishira hamwe Human Rights Watch likaba ryashimikiye ku bwicanyi canke ibugwirengero ry'abantu 47 y'abahoze mu rwego rw'umutekano rwo muri Afghanistan batawe muri yompi na leta y'abatalibani hagati y'itariki 15 na 31 z'ukwa 10 uyu mwaka nyene. Kubwa Kalisa Yede Kosti asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuri leta y'abatalibani, yamirira kure ico cegeranyo akavuga yuko ubwo bwicanyi bwabaye ariko ko bwoba bwavuye ku kwihorahorana n'inzigo hagati y'aba n'abandi. Amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu akaba yasavye amatohoza yihuta.